none nkawo gwari gikwebu wobuzizi Rifans. Umbiriza. None wewe umuntu iyakuguranye abakugabiye Mukuri kw'Imana waranguranye kandi wagize neza kandi amafaranga yiwawe ndayazi. none haheze imyaka ingahe Tumve. Bonane ya mbere yararenganye, ya kabiri iyi ni bonane ya gatatu. Reka ryamye ndakesera mbere ndakubwira. Amafaranga yiwanje namuso tayampaye. Wewe ndakubwira turabababi wewe. Umviriza ntuze je sinahakanya amafaranga yiwawe. Naraguze agakese. Nguma nshiramo ikibada, ikingorongoro. Nguma nyiganza nkumva iracerwa iranyiganza. Umunsi zo kuzura iyo kese. Ndoca ndayimenagura. Ncenda kuzanira ibingorongoro by'Iraki. Umviriza ndakubwira wa mugabo. Umviriza ndagukubita ingumi jana zihuriranye nayo mafaranga amacenda yaheba. Uvuze ugirene ndaguponse ingumi ijana urumva mboze kwiye cenda guhebera ibyo bihumbi jana. Reka basi kuko nariye cyane ndahaze hama uzomponse jo mu gitondo nshonje. Oya tenginda tenga ndayiburuze ku babarira ntunze iki babarira mukuru kwa Yesu babarira ibiki reka kagabahuga mu gafyonda yo kure maze mubyingwane mufise nibiki muntu joyo muntu nari ngwajije umugore mu bitaro ndaza arangurana ibyumbi jana ibiyumbi jana byiwiwe je sindiko ndayahakana wumvise nayahakanye sinayahakanye yo yahakana no kubura gutura cyane ngo je sinayahakanye naraguze ikese ndarundamwe ibibada none ibibada bizo kuri amari bumbijana. Umviriza wa mukobwa ndakubwire uyu mugabo amafaranga yiwanje ndagupona babarira umviriza namuhereje amafaranga Iraki urumva arampenda none baheze imyaka ingahe. Oya muvyeyi nukuri ko yemeye amafaranga yawe kuriha wibazaje imyaka ingahe nakubwiye ko ari bonane zitatu bonane zitatu urumva imyaka iyi itatu naramuguranye amafaranga iki iyo yakize kera umugore wewe namabuye adandaza he mwisoko iyo umugisagara wewe umvereza amafaranga yiwanje urayampano yama shamuguru kimana je sinahakanye jewe reka basingane mbomora agakese ndabiba ingorongoro maze gushikana uko bingana erega muvyeyi maze kwemera amafaranga ko yagufitiye ngaho ntangorane hari azoyaguhereza umviriza ndakubwire nuko uyu mukobwa yambaye isapure mbe uyu ninde wowe kubwenge bwawe ubona ari mbona ari Yesu ku musaraba yoye wowe ndatubwiye zabarira uwundi sha umviriza ndakubwire wewe umunsi Yesu yagufashe wewe nuko ntugenda n'umusaraba yo ngirira ikigongwe ndakubwira uzobupfuye ngirira ikigongwe ngirira ikigongwe ntuze nuko yagusabiye ikigongwe nuko yagusabiye ikigongwe yagusabiye ikigongwe namwereke genda ndaguhebeye hama urakotse ndaguhebeye gira Kristo Imana kugirire neza igwe amatama manini igwe n'amaso manini yo cabi mirumbo igufashe gusa ndagizobe nani jano sigenza hugurugwembe ugwiki none ntumoye umviriza mushinga nabonaga ko amabari agiye kuzugo ruda gwitwa ingurujwe umviriza ndakubwire wewe ubu barandirake hama ngo nzogera imborozwa none hari ikibazo kirimo n'ibisusu biri genda mumwe natagwembe mfise hama ngo nzogera imborozwa wait stop ndakubwira stop ukonyene stop ukonyene stop mama jewe n'ututuguru twanje nari nti wowe tiridididi ni wowe kukuraba umukobwa mwiza nka wewe wohora uganirira ideni amafaranga yiwanje ndashaka ngaho subiramo we nushaka je mvuge igihindi gera dahi Gahina kahina ngana barao. We uchaka mvuge igihindi? Uvuze ngo? Nayo ufise ubunyene. Mviriza ndakubwire. Iki kibaye kinini. Jewe ntundemburire, ntundabe ngo
jewe narashishwe ndafite umugore n'abana batandatu. basi kumara amazi hano bumve vrema ko ngide nijya maja ye bantu uyu mukobwa afite ideni rya 5 rimaze umwaka wose urumviriza ndafata ino telefone uzoza kuyigombora undisha amahera yiwanje oya basi nzakuzanira please umviriza nubwo ndemburira gute ukavuga ko kameze gute sinshobora never Sami ndagusavye Sami nuyitware reka kwitwa nemuira nko bunovuga ngo yagiye he ushaka mvuga igihindi nubwo ndemburira gute ukarembura sinshobora kukubabarira mereza amafaranga yawe sinshobora mpaka umereza sinshobora we Sami mbabarira Sami nunware telefone sinshobora nunware telefone cyane gutwara telefone jawe sinshobora ideni ry'uwanje utegereza kuma amafaranga yo Sabiri kigongo ranwa telefone none kuri umukobwa mwiza umufitiye angahe 5,000 byonyene ndabikora ihe nzobukoze cyane nuko unyemera ko nkunda erego uri mwiza akademo keza ndakeshi umbirize ndakubaza wewe uri kumwishyuza amafaranga 5,000 nkande uri kumwishyuza 5,000 nkande 5,000 ndiko nabiguhebeye genda wagize iki umviriza banzuze wewe ntitwari tuvanye ubunyene umbwira ko umfitiye inkangahe nari ndagufitira ki wari wayimpebeye none kubera iki umuntu akugirira imbabazi ariko nawe ntuzigirira abandi naje nagira ndamugirira imbabazi hajya wewe washitse ngoma naje ndamubabarire ku 5,000 umbiriza ndakubwire braza umbiriza ndakubwira none ko atarasiyonari mfise umugore wanje aza kurya nako ndamwishuza umbiriza ubunyene ndagutwaye hehe vuga ntawo nzi oya mbo ndagutwaye hehe kugufungisha ndakubaze dukino canke dukino mbabarira ntutse ndice ngaho ndaguha desa yego ushaka desa ibozi yego nama ndagukira